teramira imbere y'amashiga dushinga dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataha urukundo murundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanya burunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndabahaye ikaze. Uyu munsi ni igiteramo c'12 ico haziko. Ni ikiganiro ca gatatu co kwiyamiriza, kikaba ikiganiro ca mbere c'imvugo mfobeko, aho tuja gufobora imvugo guta kuw'amazi. Haziko akanobera kamayagwa n'indimburo. Ndakengurukiye rero izi ntore za bene ntare zihejeje kuvuna impuhunja, zihejeje gufyura amaso, ikazihejeje kwiyereka. Iki giteramo c'12 cyo haziko kikaba ikiganiro ca gatatu cyo kwiyamiriza ukwiyitirira intambo y'intore vyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Nderekana ku yindi ncuro isano riri hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'intore. Mukomezanye natwe haziko, n'umuziko haziko twagira Yezu, umwongere mwisange. Nkuko nabivuze mbere, intambo y'intore irafise aho yamuka ikagira n'ingene itambwa nkuko twabibonye mu biganiro vya mbere. Nkuko n'uyu munsi bimeze ku ngabo, intore zari imigwi itandukanye zikagira n'amazina aranga ubutwari bwazo. Ayo mazina nayo nayakurikira ngira ndababwire, ntondesha nkurikije urugero rwabo. Ubwa mbere hari umugwi w'ingorore. Ingorore rwari urugero rwa mbere rwo kwinjira mu ngabo. Ingorore barabahigi bagitogwa ngo binjizwe mu ngabo arizo ntore. Nawe bakura mu ishamba ry'ibikoko ngo bamujane mu ishamba ry'umwansuko batabanje kumugorora kandi akanyugwa.
hari ikiringo caba kibigenewe baba abashimwe canke ababisavye baheza bakigishirizwamo inyigisho z'ingabo canke izitwa iz'igisirikare uyu munsi. Umunsi wo guheraheza iki kiringo canke wo gusozera izi nyigisho z'ingabo canke ubu twokwita inyigisho za gisirikare baraheza bakabakoranya imbere y'abagaba b'ingabo batandukanye ndetse n'abaganwa, rimwe na rimwe mbere n'umwami akahigerera, bagaheza rero bakerekana ubuhizi bwabo. Ibi vyatuma uwerekanye ubuhizi bwiwe acaba mu rugero rw'intore arizo ngabo, aribo basoda canke abasirikare b'uyu munsi, agaheza rero akakigwa mu rwego rwa mbere rw'ingabo mpava ndabereka mu kanya. Kuri uwo munsi baratereka imibindi y'inzoga, inzoga yitwa intore yanyobwa n'intore zamaze kubushika. Nibutse rero nk'uko mwavyumvise ubuheruka ko uyu mubindi ariwo inera canke imbundege zaheza zigasigarako intore zikamije. Muravyibuka aho nabasiguriye umwibutso ugira uti ikibanza c'intera kiboneka intore zigiye. Hakaba rero kandi umubindi w'ubuki n'umubindi w'amazi ariyo mibindi yaba igenewe gusomwako n'abariko barerekana ubuhizi. Mu bari mu ngorore haraba imyimenyerezo itandukanye y'ingabo nko gusimba ibisaka, ibiti, ibinogo no kurasa hamwe n'ibindi. Ariko rero kuri nyamunsi wo gusozera umunsi hakorana abatandukanye nk'uko nabivuze mu ntango, ari wo munsi wo kugaragaza ubuhizi canke ivyo twokwita ugukora ikibazo cyo kwinjira mu ntore canke mu gisirikare, ho bafatira ku bintu bitatu. Bafatira ku gusimba umutambikwa, bagafatira ku kurasa ndetse no gusimba ikinogo. Ivyo navyo rero muzobibona mu gitabo nk'uko nkomeza kubivuga. Utoyemwo bibiri canke akabitora vyose ndetse n'unaniwe na bibiri canke bikamunanira vyose, baraheza bakazimanwa kuri ya mibindi ibiri igenewe abariko barerekana ubuhizi bwabo. Uwerekanye rero ubuhizi bwiwe agashobora ivyo yabajijwe, yaraheza agasoma ku mubindi w'ubuki. Uwo vyananiye nawe akanywa ku mubindi w'amazi. Naho rero mwumva imvugo ngo vyamutaye ku w'amazi, baba bashatse kuvuga uwananiwe n'ibintu kanaka. Uwabishoboye rero we yaraheza akanywa ku mubindi w'ubuki. Ubwa kabiri reka turabe rero umugwi wa mbere w'intore. Uwo numugwi uzamwo abavuye mu ngorore. Uwo mugwi rero witwa ababunyoye. Numugwi w'ababunyoye. Bamwe rero bari mu rugero rw'ingorore bamaze kwerekana ubuhizi bigaheza bikabata ku mubindi w'ubuki, abandi vyabataye ku w'amazi, baraheza bagashigwa mu rugero rwa mbere rw'ingabo ariko bita ugw'ababunyoye. Umaze kubunwa rero yaba yinjiye mu ngabo. Utabunyoye ntiwashobora kuba ingabo y'igihugu, ariko kandi vyarashika gake cyane umuntu akaba intore atabunyoye, ndabigarukako. Ubwa gatatu turabe umugwi wa kabiri w'intore. Numugwi w'intore zitwa indanga. Izi zari intore canke ingabo zijejwe kugendereza abazotera igihugu, zikaja ziritembereza hirya no hino, ndetse naho igihugu bwaco kizotera, zigaheza zikamenyesha izindi ngabo ivyaho. Zari zijejwe rero kugendereza amakuru yaho, zikamenya ziti aho twimirije gutera naha, reka tubanze tuje gutohoza amakuru yaho n'ingene ingabo zaho zigwana. Zigaheza rero zikamenyesha izindi ngabo ivyaho, hagaheza hagategwa canke arabazotera, indanga nizo zaheza zikaranga ayo makuru. Ubwa kane turabe umugwi ugira gatatu w'intore. Ni intore zitwa imbanza guseruka. Inyuma yuko indanga zamenyesheje ivyerekeye akarere igihugu kigomba gutera canke umwasa agomba gutera igihugu n'ubuzotera uwariwe, hari intore zaheza zikaja kugeza canke gukoza gati mu jisho ry'umwansi ngo ziheze
zibone uko rikanura. Izi zitwa imbanza guseruka zaraheza zikamera nk'izitsinzwe kumbe zigiye kwitangura no kuzana rero izindi ngabo nyazo. Aha kandi nivyo zagwanisha ntivyaba bimwe nkuko musanzwe muzi ko muri ibi biganiro ntatanga vyose, vyinshi muzobimenyera mu gitabo. Hari ivyo utaruzi mu Kirundi kaze haziko. Ubwa gatanu turaba umugwi ugira kane w'intore, n'umugwi w'intore zitwa intuhurana. Izi zari intore zaheza zigatera zitwaje n'ibigwanisho bikomakomeye, ariko kandi zikagenda zijanye na zambanza guseruka, bamwe bagira imbere abandi inyuma. Ubwa gatandatu turabe uwundi mugwi ugira gatanu w'intore, izi zitwa intagoheka. Izi zari intore zijejwe gucungera canke gukingira akarere ingabo zafashe canke imbibe z'igihugu n'ahandi umwami yipfuza. Ubugira indwi turabe uwundi mugwi w'intore, n'intore zitwa intahemuka. Aba bari basoma mbike b'umwami, bari bajejwe gucungera umwami, gucungera ikirimba n'ahandi hose umwami yipfuza, ari nkaho ashinze ikigabiro, ari nkaho azogendera n'ahandi. Ubugira umunani turabe urundi rwego rw'intore, n'intore zitwa intagondwa. Izi rero bakubwiye ingabo uze wumva ingabo hanyuma wiruke. Uretse ko iri jambo ryamaze kwihagirwa n'abantu bamwe bamwe, ndetse natwe kandi tukabafasha mu kubitirira iryo zina, ubundi iri jambo si iry'uwo ari we wese. Akarabiro hano novuga, ibaze gufata ingabo zacu z'Uburundi ziri kugwanya umugwi w'abagwanyi nk'aba Al-Shabaab muri Somalia, uri nk'umumenyesha makuru ugaca uvuga ngo ingabo z'Uburundi ziri gutana mu mitwe n'intagondwa z'aba Al-Shabaab. Uba uvuze ijambo ricana intege, kuko mu yandi majambo uba uvuze ko abagwanyi ba Al-Shabaab aribo bakomeye cyane gusumba ingabo z'Uburundi ziriko zirabagwanya. Za ntore zacu ziba zinaniwe no kubagonda. Yamara rero mu Burundi bwa Nyaburunga intore zacu wumvisemwo intagondwa yaba ari intore yo ku rugero rukomeye, imwe n'umwansi yumvise ajugumira. Intagondwa yashobora kuba intore imwe irongoye ibikorwa vy'intambara bivanye n'iyatumwe n'umwami, canke ukaba umugwi w'intore kuko urongowe n'intagondwa. Urukandi rwari urwego rwo hejuru cyane mu ngabo canke mu ntore, nk'ubwo nokwita urw'abajenerali uyu munsi mfatiye ku rwego rukuru urwo mu gisirikare. Ni mu gihe rero iyo nsiguro y'ijambo intagondwa muri bino bihe itakiruko, itakimeze nk'uko yahora, ariko imvo n'imvano y'iryo jambo, imvo n'imvano y'iryo zina niyo. Urugwego rero rw'intagondwa ukurushikamwo ntivyari vyoroshe. Ukurushikamo rero ntivyaba ari vyoroshe, kuko hari isungwa ibitandukanye, no muri urwo rwego harimo kandi ubusumbasumbane nk'uko biri mu gisirikare, cane cane novuga mu rwego rw'abagenerale uyu munsi, uhereye kuri generale de brigade, generale major, lieutenant generale na generale. Ariko mu ntoreho ico gihe intagondwa zikaba zari mu mice ibiri gusa, nk'uko tuzoheza tukabibona. Nk'uko nabivuze nti harabaho intore zitabunyoye bivuye ku bubasha bw'ijambo ry'umwami, no muri runo rwego naho nyene ubwo bubasha bwarakora, mbere hoho bugakora cane. None vyagenda gute? Umwami yarashobora kumugena mu ngabo arizo ntore. Reka ntanga uburabiro bubiri gusa ubw'ingene umuntu yashobora kuba ingabo y'igihugu atabunyoye. Ubwa mbere, iyo hari uwuhora ashikanira umwami cyane nk'insato z'ibikoko no gutinyika, mbere usanga binatinyitse nk'ingwe, imfyisi n'ibindi vy'agaciro kanini cyane, nko kuzana ibikoko bibona, umwami yarashobora kumugira umuhizi akamushira mu ntore. Ntawabaza ngo ko winjiye mu ntore utabunyoye. Eka yarashobora kwinjira ku bw'iryo jambo, umwami gusa naho yashobora kumubwira ati uri ntore, yaraheza agacaba intore.
ubwa kabiri akandi karabiro notanga umwami yarashobora guhamagara umuntu uko atahora yitwa yaba mwitiranije canke agahuba yamara murantongo umwami ntahuba canke kubwo kuryoherwa umwami akagira ico amuvuzeko nk'akarabiro ushikanye akagira ati ewe ntuzuri intore uri ndanga ni nk'ubuheruka aho waherukira kumushikanira nimba yari yagusavye ikindi woheza ukamuzanira ugaheza ukagishikana ugishikanya ati uri ntahemuka wamenya ko kuva ubwo nyene arivumereye wamaze kuba ico avuze naho yovuga ko uri ntagondwa waraheza ukaja muri rwa rwego rw'intagondwa ntiwarinda kubunywa mw'ico gihe rero waraheza ukaba intore no muri rwa rugero yavuga kandi utabunyoye ni nk'uko izina ry'umuntu ashobora kurivuga uko ashatse yaba avuze ritari ryo yaba avuze ryo canke agacurika amajwi nka jewe nitwa Twagirayezu akampamagara ati twogora Yezu twogura Yezu twogura uko umwami arivuze kuva uwo mwanya nyene niko ncampeza nkitwa nuko ntazi cane ivyizi intwaro z'amarepublika ngo mvuge ko n'abakuru b'ibihugu nabo ubwo bubasha bwoba bukoreshwa uko ariko ico nzico nuko nk'ubu bimbayeko nk'umukuru w'igihugu akampamagara izina ritandukanye niri muzi noheraho nyene ngaca aho nize hose aho niyandikishije izina ryanje hose ntimpindurira bishitseho akavumera izina ryanje yongeyeko n'akajambo k'akazina k'ubugabo ko muri tumwe twubuhiza ingabo zifise naho yovuga ati Liyetena Koroneli Fulgence Twagirayezu ubwo nyene noba mbaye ingabo ariko ni mu gihe vyoba bisanzwe biruko muri izi ntwaro z'amarepublika vyinshi rero tuzoheza tubibonere mu gitabo ahandiko nca ku mayange hari ivyo utaruzi mu Kirundi kaze haziko. Intore rero nizo zari zigize ubwami eka nubu Uburundi murazi ko bufise intore arizo ngabo mbere nibwo bugabo bw'igihugu izi ntore rero zari zifise uburyo ziyerekamwo umwami n'abagaba b'ingabo zimwe uko ziyereka vyavana n'ibango ryazo ibango ry'intore ugasanga nk'akarabiro intore zintuhurana zihamiriza ingendo nziza intahemuka nazo zigahamiriza inganji n'indi mihamirizo rero itandukanye nk'uko tuzobibona mu gitabo uko rero gutandukanye ziyereka bikitwa imihamirizo iyo mihamirizo yose canke uko batamba vyitwa intambo y'intore ni gute none iyo ntambo yavuye mu bwanyaburunga ikaba iyo umugwa Gasabo ubwo izi nsiguro za buri kimwe kigize intore hoboneka umunyarwanda aza abisigura uko yemwe bavukanyi banyarwanda bagenzi b'abanyarwanda babanyi mwese uko musanzwe mukurikirana canke muyaga nabo uwufise nkatwe uwufise intore naze duhaye nkuko nabivuze na mbere jewe sinemera ko intambo y'intore tuyisangiye n'abanyarwanda intambo y'intore ni intambo y'u Burundi nubwo twoba twaribwe sogokuru baradugumbwa niwe yahora yivugira ngo hibwa uwubifise mbera canatazira ako kazina data nkuru nziza ngo nihibwa uwubifise ego turafise nyene ariko ivyo dufise vyose nitutabikingira bizogenda amazima yongo kuko ni intambo yagiye hari abasemereye kuva kera ariko kandi niho buri gikorwa ibi mvuga n'ivyo abandi bavuze ivyishimikijwe bigahabwa agaciro n'umwanya bigaheza bigafasha kugira ngo vy'ukuri twerekane ko iri ntambo y'intore bo ari iy'u Burundi vyogenda neza ninde yarazi ko ahahora hitwa Nouvelle France mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 616 ho havuye hitwa Canada birashoboka intambo y'intore ubu yitiriga u Rwanda irashobora kwiyambika umutamana ikongera kuba iy'u Burundi canke bikabangabanganwa inyuma y'ibiganiro bibiri ivyo kwiyamiriza hamaze kubashikiriza nararonse ubutumwa buntera intege n'ubuzinca nkuko nabivuze ubuheruka
aho hari abagiye baranyandikira, hari n'uwanyandikiye urwandiko rukwiye ubutumwa no kwita ikete. Ico no bicura sikindi mu vy'ukuri ugufata minenegwe ko turagufise. Kuba ivyo novuga bitogira ico bihinduye, sindi umwe, sije wa mbere ndabivuze, sije wa mbere mvuze ku ntore, ariko reka bivugwe, ndafise icizere ko bizokogwa bitebe bitebuke, ariko impera n'imperuka bizokogwa. Dukomeze rero n'ikiganiro cacu uco haziko. Hambavu yuko hari abagize ico bavuga ku guharanira agateka k'intore no kwandikishwa, hari ibintu vyari gufatirwa ko intambo y'intore ikaba yarandikishijwe. Uburorero bubiri gusa. Icambere, kuba intambo y'intore yarageze ku mafaranga y'igihugu, isanamu ya Rwasamatayo igashigwa ko vyari intambwe ikomeye cyane. Ubwa kabiri, kuba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarasavye ko uwo Rwasamatayo yoshigwa ku noti yisumbuye, yari yindi ntambwe. Mbe none ivyo vyoba vyarakozwe? Umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe namba, afise rya jambo ry'umwami. Nyeninganje Petero Nkurunziza yaratanze agashimwe ku ntore Rwasamatayo nk'umukozi, aragira n'ico asabiye iyo ntore y'ubutore. Reka ducishemo tubanze tumutege yompi. Hacakurikira uwo umutama w'intambo yitwa intore, umwiyeretsi intore yitwa Rwasamatayo mu giteranyi mu ntara ya Muyinga. Uwo mutama ariko araza afite imyaka 65, igihe Burundi bwakiye bwabuze ntaye kwikukira mu biyeretse yararimwo. Hama kandi mwibwa biterambere n'umuntu aherereye ntabwo bigeze bacanamwe n'umunsi n'umwe. Uwo mutama kandi niwe ari ku noti ya 200 yayindi mwaba mukoresha. Yarabaye rurangiranwa, yaraserukiye Burundi, abarongozi bose b'igihugu cy'u Burundi guhera kuri Rwagasore yamye ari umwiyeretsi. Nta mukuru w'igihugu n'umwe atagiye mu minsi mikuru yiwe amaserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu, haba muri Amerika, i Buraya no muri Afrika aserukiye Burundi. Nico tuba twaje hitamwo ababonye hakiri kare bamushize ku noti ya 200. Byo bavyiza mudugije ku yindi noti ikurikira ya 200. Bari byiza cyane, ngira ngo abajejwe iby'amafaranga baca biraba. Nawe nyene nka leta y'u Burundi tumuha urupapuro rw'iteka kumushimira ko yateramiye imico kama n'akaranga by'abarundi kuva kera gushika no munsi. Hanyuma kandi tunamushikirize akira mutama twegerane, turegera ntangorane wewe n'amahoro gusa. Ntuze rumva ibyo abandi bavuga hari hanze, atwe turamahoro masa. Tumu urupapuro rw'iteka mu izina rya leta y'u Burundi ryo kumushimira ko yatemeye akaranga n'imico kama y'abarundi. Cyo tumuha kandi bahasha kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Mutembere nk'umuzinga mutama. Acamana ya foto urakoze mutama. Yo nigitangaza. Aha hari ku munsi mukuru wahariwe abakozi inakazi. Mbega none umwami yarasaba, umukuru w'igihugu arasaba, haba namba umukuru w'igihugu ntasaba naho yokoresha imvugo yo gusaba, yamara arategeka. Ibi biri muri za mpinyanyuro z'ikirundi mbere no mu zindi ndimi. Nuko rero ntariko nshimikira ku ndimburo cyane. Ibi rero kandi ni vyiza kandi biranabereye intore gushimigwa n'umukuru w'igihugu kuko ni ingabo z'igihugu. Akanovera k'amayagwa n'indimburo
ko umukuru w'igihugu yavumereye jewe simvuga ko yasavye rero ko yarivumereye agatera kamo abari babijejwe ico gihe nk'uko twavyumvise nuko yabonye ko agateka kabereye intore nuko yabonye agateka kabereye intore twizere ko ako gateka kazoshikira intore iyo noti rero dufise caba ico gisabo canye n'inganji umukuru w'igihugu ni ibindi vyemezo bitabesha ko intambo y'intore ariyo mu bwanyaburunga siyo mu Rwagasabo Uburundi nibwo bwashize intore ku mafaranga inoti y'amafaranga 200 ariko rero hari n'ibindi vyinshi vyo guhagurukira nzobibamenyesha ubutaha mu kindi ikiganiro uwo wese afise ico yokora kugira ngo duharanire agateka k'igihugu cacu yogikora wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera novuga sinobiheza ndangije nkengurukira uwo wese afise ico agiye gukora kugira ngo Uburundi bugumane agateka kabwo ndakengurukiye namwe bwe mwese mwashoboye gufata akanya kugira ngo mukurikirane kino kiyago ndi muto ariko sindi gito uko ndeha nuko ngana akanya n'akanyu kugira ngo namwe mushobore gutanga intererano zanyu uwunkebura cyangwa uwunyunganira arahawe ikaze teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziribizo nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi mwumbu hazike mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataha urukundo umurundo ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera ni muberwe mwaraberewe